Mwiriwe neza nanone shuti banywanyi b'ibiganiro byacu aho murereye hose hirya no hino ku isi twongeye kubaha ikaze by'umwihariko ngaha kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yihuta agaruka ku bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turi mu masaha y'umugoroba wo kuri wa mbere kwigenekerezo 30 kwezi no kw'icenda umwaka ni 2024 mwese turabahaye ikaze aho muherereye hose by'umwihariko tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta ariko aragaruka kubiriko biravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino ku isi. Turabahaye ikaze mwese dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turagarukaho. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko rero by'umwihariko imirambo canga se ibiziga bishika kuri 230 byongeye kuboneka nga mw'ishamba rya Kibira aho bivuga ko rero by'umwihariko ingabo zo muri FDLR zaba zakuzanyijeho n'ingabo z'abarundi aho by'umwihariko bananiwe kugenda bumvikana ku bigendanye no gutegura ndetse n'urushobora kuzorongora urugamba mu rugamba bariko barategura. Aya ni mu makuru rero akomeje kugenda araturuka mu basanzwe baraturenga mu ntara c'Ibitoke asanzwe harabarizwa by'umwihariko ibikorwa bigiye bitandukanye cane ahari n'ishamba nyene risanzwe ririfashishwa mu bikorwa bigendanye no gutegura ibitero ndetse no gutorezamwe abasoda nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Ni mu gihe na General Major Everest Ndayishimiye kandi aherutse no gusura ibigo bimwe na bimwe bisanzwe biratangirwamo imyitozo cyangwa imyimenyerezo y'abasoda kugira ngo by'umwihariko babashe kuba bogira courage cyangwa se babashe kuba bofatanya mu bikorwa bigendanye no gutegura ivyo bisasu cyangwa se ivyo bitero. Biravuga ko rero ngaha mu gihugu c'u Burundi hakomeje kugenda ritegurwa ingwano ikomeye cyane ariko kandi akaba akomeje kugenda hibonekeza uko tumvikana hagati y'impande zombi nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ibibaye kandi mu gihe muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo naho ibintu byari bimaze iminsi bitifashe neza aho gushika ubu ngubu impande zombi by'umwihariko ku ruhande rw'abazarendo ndetse n'abandi basoda biganjemo aba FARDC n'aba FDLR baramaze kugenda biyunga mu nyuma y'ibitero bikomakomeye cyane byaje kugenda byibasira ibyo bice nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira. Amakuru yihuta by'umwihariko akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira muri uno mwanya aravuga ko none ibintu bizakomeye ndetse bikomeje kugenda birafata indi ntera aho bivuga ko hashobora gutegurwa indi nama ikomeye cyane, inama ishobora by'umwihariko kuza guhindura ibintu cyangwa se bagafatiramo izindi ngamba zikomakomeye cyane mu gihe hakomeje kugenda hagaragara uko utumvikana hagati yabo basoda. Icakora ntihigezwe haragaragaza by'umwihariko ibigendanye no kutumvikana ndetse n'imvano yabyo nibyo batari kubumvikanaho, ariko kandi cyagarutsweho cyane ni uburyo rero impande zombi zaba ziriko ziragerageza ndetse by'umwihariko zirahangana n'ibikorwa bigendanye by'umwihariko cane n'ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kureba uwubasha kuba yotera nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Turagaruka kandi ku yandi makuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se aradushikira muri uno mwanya by'umwihariko aho mu gihugu c'u Burundi hamaze kugenda haratangura ibikorwa byo kwiyandikisha mu buhinga bwa none mu bigendanye no kugira ngo by'umwihariko ibinyabiziga bigiye bitandukanye bizabashe kuba birabasha kujya kunywesha ibitoro ku ma station ndetse bakaba bagomba kuzajya barishyura mu buryo bw'ubuhinga ndetse n'abacuruza igitoro bakazaba barishyurwa mu buryo bw'ubuhinga bwa none nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusomera. Andi makuru kandi yihuta akomeje kugenda aradushika cyangwa se aradusumira muri uno mwanya ni amakuru agendanye n'ibibazo bigendanye n'umutekano by'umwihariko bikomeje kugenda biribonekeza cyangwa se bikomeje kugenda biragaragara aho turaza kwerekeza muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo akomeje kugenda aravugwa amakuru menshi cyane agiye atandukanye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Iki gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo rero biravugwa yuko by'umwihariko cyo bakiriko by'umwihariko kirakora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo kibashe kuraba uburyo kibashe kureba by'umwihariko uburyo cyohangana n'ibibazo by'umutekano muke nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe giherutse kugenda kirashinzwe kugira uruhare mu kunanirwa by'umwihariko gushyira mu ngiro bimwe mu myanzuro y'imaze iminsi irafatirwa mu biganiro by'u Rwanda. Ujejwe imigenderanire mu gihugu cy'u Rwanda imigenderanire mpuzamahanga
mpuzamakungu Olivier Nduhungirehe akaba yaje kugenda aratanga umucyo by'umwihariko ko wadobeje gahunda yo gusenya FDLR. Ni mu gihe kandi Perezida Kagame ndetse na Tshisekedi bategerejwe kwa Emmanuel Macron mu gihugu cy'u Bufaransa mu rwego kugira ngo babashe kuba borabira hamwe ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kugarura ndetse no kubungabunga amahoro n'ituze muri rusange. Turabahaye ikaze mwese rero nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza murere mu bice bigiye bitandukanye, mwese turabahaye ikaze abatwumviriza ari mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, abatwumviriza muherereye by'umwihariko mu bindi bice bigiye bitandukanye birumvikana, abari ngaha ku mugabane wa Afrika mu karere k'ibiyaga binini cyane, mwese turabahaye ikaze aho tugiye kurabira hamwe amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira. Mwese rero by'umwihariko turabahaye ikaze nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kuri ino mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Burundi News TV, byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu. Turabahaye ikaze, reka turatangurire mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ishamba rya Kibira rirakomeza kugenda ribonekezamo ibigendanye n'ingwano zikomeye cyane, ndetse abatari bakeya bakaba ariko by'umwihariko barashimangira ndetse banavuga yuko ahangaha hakomeje kugenda harapfira abatari bakeya. Amakuru yihuta adafise ivumbi rero nuko hongeye kwibonekeza ibindi biziga bishika ku majana 230 byambaye impuzangano y'abasoda b'i Burundi ndetse nabo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Ni mu gihe kandi hace aratoragurwa by'umwihariko n'ibikoresho bigiye bitandukanye, ariko kandi bikaba bivugwa ko hoje kugenda haribonekeza by'umwihariko kutumvikana hagati y'impande zombi. Iri shamba rya Kibira rirasanzwe ribarizwamo abasoda benshi cyane biganjemo abasoda b'igihugu cy'u Burundi, abasoda bo muri FDLR ndetse na FRN, ndetse hakaba bavuga ko barimo n'abandi basoda bagiye batandukanye n'abazarindo bo baraje kugwana nga mu gihugu cy'u Burundi ariko barakitegura ibitero bikomakomeye cyane. Abakomeje kugenda baravuga ko rero igihugu cy'u Burundi cyo bakiriko kiritegura ingwano idasanzwe, ntibatubora ngo bagaragaze neza by'umwihariko aho izo ngwano cyangwa se iyo ngwano yaba irategurirwa cyangwa se yo bizerekeza. Bamwe baracyashidikanya kuba ari ukohereza abasoda muri Kongo, abandi bakaba barakomeza kugenda barashimangira ko rero byo bari aho guhangana n'igihugu c'ababanyi, ariko kandi amakuru yihuta akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse avuga yuko rero ibikomeje kugenda biragaragara n'ubundi atamurongo muzima bifise, ariko kandi bakaba biko rategwa impungenge n'uburyo yakomeje kugenda rategurwa ibitero bikomakomeye cyane. Amakuru yihuta aravuga ko rero abo basoda bivugwa ko barasanye by'umwihariko bagasuranamo mu buryo bukomakomeye cyane, aho bananiwe kumvikana kugomba kuzagenda arongoye ibitero. Ni mu gihe bivugwa ko rero noneho baba bari gutegura operasiyo ikaze, ariko kandi ngaho bashobora kuzoyerekeza ngo naho akaba ari ahantu hakoze cyane. Bamwe rero ntibajya umunwa mu kuvuga ko rero by'umwihariko cyoba ari igihugu c'ababanyi cy'u Rwanda baba bariko baragerageza guhangana cyangwa se kuzogaba igitero, ariko kandi abatari bakeya by'umwihariko bakaba bakomeza kugenda barashimangira by'umwihariko baragaragaza neza ko icyo gihugu nacyo cyoba cyamaze kugenda kiritegura. Ni mu gihe inshuro nyinshi bamwe mu ndongozi z'icyo gihugu bakomeje kugenda barashimangira ndetse banavuga ko rero by'umwihariko biteguye gukomeza by'umwihariko gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bazakingira umutekano w'abanyagihugu. Inshuro nyinshi bagiye baragaragaza banavuga ko rero badatewe impungenge n'uzobatera, ahubwo bavuga ko inshingano zabo ari uguhangana n'umutekano mukeya. Bavuze ko atawo bazasaba uburenganzira bwo kurinda ubusugire ndetse n'umutekano w'abanyagihugu, mu gihe ibi byose ndetse wakubitiraho ibikoresho bafise, ubumenyi bafise mu gukoresha ibikoresho bigiye bitandukanye biriko birakura umutima by'umwihariko abasoda b'i Burundi. Ndetse by'umwihariko amakuru akaba avuga ko rero General Major Evariste Ndayishimiye yoba ari kwishika cyane, abatekereza neza ko rero ibyahozeho cera ariko byaba bimeze gushika ubu ngubu cyangwa se gushika none. Turakomeza kugenda tubarondera amakuru rero aho bivuga ko by'umwihariko mu ishamba rya Kibira hoba by'umwihariko hamaze no kugenda herekezwa ibimodoka bya gisirikare bigiye bitandukanye by'umwihariko, ariko kandi hakaba ariko harategurwa inama ikomeye cyane mu rwego kugira ngo babashe kubureberwa hamwe rero uburyo hakemurwa ibyo bibazo. Ubuyobozi cyangwa se abarongoye igisoda cy'u Burundi ntacyo bari batangaza ku bigendanye n'ibyo bikorwa cyangwa se ibyo bibazo bikomeje kugenda biribonekeza, ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira ko bateye impungenge ndetse n'umutima uhagaze n'ibikomeje kugenda biribonekeza nga muri kino gihugu cacu cy'u Burundi.
twerekeze nga mu gisagara ca Bujumbura ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye mu nyuma y'uko rero yamaze imisi haribonekeza ibura ry'ibitoro nga mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane igitoro cyo mu bwoko bwa essence aho cyotanguye kugenda kiragaragara zimwariko biravuga ko zimwariko hariho harakorwa igikorwa cyo kwiyandikisha canga se kwibaruza ko bafise imodoka zimwariko mu rwego kugira ngo imiduga yabo ice zimwariko iraronka igitoro nkuko bikomeza kugenda biragaragara ariko kandi bishyire mu buhinga bwa biciye ku buhinga bwa none ndetse n'abakidandaza babashe kuba bokoroherwa. Ibi rero ngo nibigendanye no guca inyuruzwa ry'igitoro ryagiye riribonekeza. Biravuga ko rero hari ama application amwe namwe ucuraronka kuri Play Store ku bakoresha Android ndetse n'abakoresha ama iPhone ku buryo bwa App Store. Bivuga ko rero zumwariko harimo ama application ashika kuri 3. Hari imwe rero zumwariko yabazajya baragenzura ibikorwa byose bigiye bitandukanye zumwariko by'ibibera kuri ma station uwacuruje igitoro uko yagicuruje ayo yishyuwe zumwariko ndetse zumwariko no wahawe igitoro icyo yahawe ndetse nayo yishyuye akaba ari ama application ashika kuri 3. Hari izagira koreshwa nuje kugura igitoro ndetse nizajya irakoreshwa n'udandaza igitoro ku ma station ndetse n'indi application nayo izagira koreshwa n'abariko baragenzura ibikorwa byagiye birakora muri rusange. Kwiyandikisha kuri bwa buhinga rero bwa none kugira ngo imiduga ize iraronka igitoro birasigaje imisi ishika kuri 7 gusa mu ntumbero yo gutunganya neza rero ibijyananye n'igitoro mu gihugu cy'u Burundi hisunzwe ubuhinga bwa none digitalization. Ikigo rero gijejwe gutunganya ubudandazwa bw'ibitoro Burundi SOPEBU kiramenyesha abenegihugu ko irandikwa y'ibikoresho bikoresha ibitoro byose imiduga yo mu bwoko bw'amabisi amahiyasi amakamyo amabeni imodoka za leta imodoka z'abadiplomate imodoka zo mu bwoko bwose imashini bikora rero amabarabara bahaji amapikipiki ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ko bigomba gutangura kuza kwibaruza canke kwiyandikisha mu gisagara ca Bujumbura. Ibikorwa rero byo kwiyandikisha bizobera mu bibanza shika kuri 3 kuva kwigenekerezo ya 30 Nyakanga mwaka wa 2024 gushika kwigenekerezo ya 6 Gitugutu umwaka wa 2024 gutangura n'isaha 3 zo mu gitondo gushika isaha 10 z'umuhingamo. Mu makaritsiye yo muri Nord bizobera rero ku kibuga c'umupira w'amaguru kuri Etiasi imbere ya zone Kinama. Mu makaritsiye yo muri Sudu naho rero zimwariko ni ku kibuga c'umupira w'amaguru ca Paruwasi Kanyosha. Ibisabwa kwiyandikisha ni ibintu bishika kuri 3: ikarata ndangamuntu nkuko bikomeza kugenda biratangazwa urupapuro rwerekana ko rero iyo ngendeshwa ikomeye by'umwariko canga se ifise control yakorewe control technique hamwe n'isanamu yigendeshwa inywa rero igitoro imparati iboneka nkuko biratangazwa. Nkuko bikomeza kugenda biragaragara rero z'umwariko hari amakuru akomeza kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko z'umwariko hariho nyine n'ubwo buyiga buzoca burafasha abo bantu mu bigendanye n'ibyo bikorwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yibutsa adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira muri uno mwanya akaba ariko aragenda yerekana ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko ibintu bikomeje kugenda biragaragara mu gihugu cy'u Burundi ari bigendanye by'umwariko no guhangana ndetse n'abanyuruza igitoro nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ku bibazo bigendanye n'umutekano muke cyane birakomeza kugenda biribonekeza muri icyo gihugu mu gihe bivuga ko rero z'umwariko ibigendanye n'ibiganiro ndetse na gahunda zo guhangana n'umuhari wa FDLR byari byaratanguye kugenda by'umwariko byari byaratanguye by'umwariko kugenda by'umwariko birashakirwa umuti. Amakuru yihuta adafise ivumbi aravuga ko rero by'umwariko hoba harimo bamwe bagize uruhare by'umwariko mu guhungabanya ibyo bikorwa nkuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Olivier Nduhungire rero by'umwariko nujejwe iby'imigenderanire mpuzamakungu mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda yaramenyesheje wazambije gahunda igendanye by'umwariko no gusenya iyo FDLR. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire
yaremeje amakuru y'uko Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ari iheruka kudovya gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR ndetse yari kwirategurwa kwa 29 ndetse na 30 Kanama. Nibwo rero abakuru b'ubutasi bw'u Rwanda na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse na Angola barahuriye i Rubavu mu burengero bw'icyo gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko aho bivuga yuko by'umwihariko bari mu nama bateguriyemo rero gahunda yo gusenya umuhari wa FDLR. U Rwanda ruragaragaza ko rero kuba EHDC ikorana n'uyu muhari ugizwe n'abiganjemo rero abagize uruhara muri jenoside yarakorewe Abatutsi biri mu byazambije rero umubano w'ibihugu byombi. Ikindi by'umwihariko rukagaragaza nka nyirabayazana umutekano muke rero, ubwicanyi ndetse n'itotezwa bimaze imyaka irenga kuri 30 bikorerwa abanyekongo bavuga rero ururimi rw'ikinyarwanda nk'uko biriko biratangazwa. Gahunda yo gusenya FDLR ndetse n'abakuru b'ubutasi mbere yo gushyirwa rero mu bikorwa yagombaga kubanza kwemezwa n'aba minisitiri b'ububanyi n'amahanga nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi yihuta akomeza kugenda aradusomera by'umwihariko nk'uko bikomeza kugenda biragaragara by'umwihariko nibyo bemeje by'umwihariko ku igenekerezo ya 14 Nzeri aho bahuriraga mu nama yabereye i Rwanda ku murwa mukuru wa Angola nk'uko biko biratangazwa. Ikimenyesha makuru African Intelligence cyandikirwa mu gihugu cy'Ubufaransa kiraheruka kwandika ko rero nubwo Angola imaze igihe yotsa igitutu u Rwanda na Kongo rero isaba gukemura amakimbirane bifitanye Kinshasa rero na Kigali, bafashe umwanzuro wo kudasinya rero kuri ubwo bwumvikane ndetse na gahunda yo gusenya umubare wa FDLR ndetse no kuba M23 yava ku butaka bwa RDC. Minisitiri Olivier Nduhungire kandi by'umwihariko mu butumwa bwiwe yanyujije ku rubuga rwe rwa X yahoze yitwa Twitter yaravuze ko rero ibyatangajwe na kiriya gitanga ikimenyesha makuru cyo mu Bufaransa ari amakuru rero y'ibinyoma yatanzwe n'abayobozi bafise rero imigambi mibisha. Yarasobanuye ko rero ubwo we na bagenzi be bari i Rwanda, u Rwanda na Angola rero byashyigikiye gahunda yo gusenya FDLR, ariko minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa RDC wenyine yaratewe utwatsi iyo gahunda, ananga ko rero inama y'impuguke mu butasi yari yifujwe guhuza hagati rero y'itariki ya 30 ndetse n'iya 2 Ukwakira iba nk'uko biko biratangazwa. Iyi nama yagombaga kwigirwamo rero uko ibikorwa byo kugaba ibitero kuri FDLR byari kugenda. Ndungire kandi yaranasobanuye yuko by'umwihariko i Rwanda hatigeze haganirirwa kuri gahunda yuko rero M23 yava ku butaka bwa Kongo busanzwe ari n'ubw'abayigize, bitandukanye n'ibyatangajwe n'ibyo bimenyesha makuru nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda agaragaza ndetse by'umwihariko ndetse akomeza kugenda aratangaza ibyo byose, akaba akomeza kugenda arashimangira yuko ibi byose ari bimwe mu bintu byakomye mu nkokora gahunda zigendanye no gusoza ndetse no gushyira iherezo kuri uwo muhari nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yibutsa kandi adafise uvumbi akomeza kugenda aradushikira ndetse aradusumira muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arerekana ndetse by'umwihariko aranashimangira yuko by'umwihariko inzego z'umutekano by'umwihariko zikomeje kugenda zirakora iyo bwabaga, ndetse by'umwihariko na Perezida Joao Lourenço akaba akomeje kugenda arakora ibishoboka byose mu rwego rwo kugira ngo abashe kuba yoshyira iherezo ku bigendanye n'ibyo bikorwa ndetse n'ibiko biratera ayo matati cyangwa se amakimbirane hagati y'impande zombi. Amakuru yibutsa adafise ivumbi rero akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira muri uno mwanya, akaba ariko aragaragaza ndetse anerekana neza yuko ibikomeje kugenda biribonekeza ndetse n'ibikomeje kugenda biragaragara by'umwihariko bishobora kuba byoca intege abariko bari muri uwo mugambi, ariko kandi akaba yaje kugenda arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko uko bizogenda kose, uko bizomera kose, agifise gahunda ndetse n'intumbero yo gukomeza guhangana ibikorwa bigendanye by'umwihariko no kubuza abashaka kwitambika izo gahunda. Biravuga ko kandi mu gihugu cy'Ubufaransa Emmanuel Macron, perezida w'icyo gihugu, yoba yitegura kwakira Perezida Tshisekedi ndetse na mugenzi we Paul Kagame arongoye igihugu cy'u Rwanda, bakaba bagomba kurabira hamwe ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze ndetse by'umwihariko no kumvikana ku bigendanye n'ibitari ko birumvikana nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta kandi adafise ivumbi akomeza kugenda aradushikaho muri uno mwanya, akaba avuga ko by'umwihariko na Perezida Joao Lourenço arongoye icyo gihugu by'umwihariko cya Angola nakomeje kugenda arashyira gahunda mu bikorwa.
i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwo bari mu muhango cyangwa se bari bitabiriye inteko rusange ya ONU. Abategetsi bombi bagiye batandukanye habo wa Kinshasa ndetse no Angola baragaragaje intumbero ndetse bagaragaza ko banashishikajwe n'ibikorwa bigiye bitandukanye cyane ibikorwa bigendanye no kugarura amahoro n'ituze by'umwihariko mu karere k'ibiyaga binini cyane, aho byavugaga yuko rero by'umwihariko bagomba gushira imbaraga mu bigendanye n'ubwumvikane. Bivugwa ko rero hategerejwe n'inama zigomba kuzohuza abo bategetsi bombi mu rwego rwo kugira ngo babashe kuraba uburyo boshyira umukono kuri aya masezerano. Tshisekedi yarabyumvishe ndetse aranabyemeza ko yiteguye kubikora, ariko kandi amakuru yibutsa adafise vumbi akaba akomeza kugenda aragaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ikibabaje kinatangaje ari uko rero ibigendanye no guhangana n'umuhari wa FDLR by'umwihariko bikomeje kugenda biragorana mu gihe bivuga ko ari wo waba ari nyirabayazana ibibazo bikomeza kugenda biribonekeza nga mu karere k'ibiyaga binini cyane. Ni mu gihe uyu muhari wamamaje ndetse wanakwirakwije ingengabitekerezo mu gihugu ca Kongo ndetse no mu Burundi hose ukaba ukomeje kugenda urakorerayo. Twongere gusura amasaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.